Nubashaka kubwira abakobwa n'abamama bose abakunzi bandiho Gospel TV mbere n'abandi bose bazona kino kiganiro batahora bayikurikirana shaka kubamenyesha kino gikorane si inama izo bibaye ariko ni gahunda y'Imana ni ico umwami yashyize ku mutima abasavyi bayo kugira ngo bashe gufasha abakobwa n'abamama ngo bahaguruke mu nkomezi bahaguruke umutima yabajeje azoba akaryo keza cyane gose ko guhabwa uburongozi bwa ijambo ry'Imana akanya kiza gutegurwa biciye mu ijambo ry'Imana shaka kubatumira mukobwa mu mama hari ikintu kiri muri wewe kaze kuri uwo munsi wigire hamwe natwe wumvire hamwe natwe kite kintu kiri muri wewe ingaho shaka ivyaza umusaruro. Shalom shalom nshuti bakunzi babanyi bandiyo Gospel TV aho muhereye hose nizere ko muguwe neza yashobora ku murango canke mwijoro ariko nizere yuko muguwe neza aho muhereye hose kuno mwanya icyatuzindukanye dufite ikiganiro gishasha aha turose ndumutumire aho aza kutwibwira neza icyatuzinduye muri channel yacu ndiyo Gospel TV reka tumukeze tumuhe karibu. Murakoze murashobora kutwibwira? Murakoze cyane amazina ni Elodie Kaneza umwigeme yagiriye ubuntu arakijijwe kandi akunda Imana ndumwe mu bakobwa n'abamama bo mwisengero la Cité de la Génération Christ canke CDC mu mfunyapfunyo ego. Mbega Elodie kaze kandi turagwaye kaze mu channel yacu ndiyo Gospel TV yabaye kaze twaraye tubonye amafishe hirya no hino batubwira ati ngo abamama n'abigeme mbega ico gicapo nyihensiguro duhereza ko kwadukurikirana kuno mwanya. Murakoze cyane igicapo ca mbere canke ico nuvuga ihangiro rya mbere ni gufasha umukobwa n'umumama apana amajambo gusa y'ubwenge bw'abantu ariko biciye mu ijambo ry'Imana kumufasha aho ashobora kumenya ukuri kumuvugwa ko agahaguruka mu nkomezi agaruka mu ngabiri ziwe agaruka mu nco Imana yamushizemwo yamwijeje maze nawe akagira icyakoze mu mubiri wa Kristo nkuko tuzi ko nabo nyene bahafise uruhara kandi rwankenerwa cyane gose ego. Mbega nko kuri bamwe badatahura kuvyerekeye Kristo kwa mwana bigeme mbega uhamagarira gute kugira ngo bashobore kubyitabira? Nibaza yuko murakoze icambere na mbere nibaza yuko tukwiye kumenya yuko burya umukobwa canke umumama nivyo hari ikibono catwigishije ariko kandi turako mukuri kw'ijambo ry'Imana Imana tumi bihimba gukoresha bamwe n'abandi abahungu n'abakobwa abapapa n'abamama yo mu yandi majambo turazi ko mu mugambi w'Imana harimo kuri umukobwa cyangwa mu mashuri kugira icakoze rero yeba abasanzwe bizera ubutumwa bwiza cyangwa atizera ubutumwa bwiza nibaza yuko birasanzwe cyane turabona abamama bakoreye Imana gwe bakoreye Imana turabona umuvugishwa kazi ba Deborah turabona ba Esteri tubwira abagore kuri kwizera kwabo bagaruye ababo bari bapfuye mu yandi majambo turabona ko ijambo ry'Imana umukobwa cyangwa umumama si umuntu yibagiwe si umuntu adafise icakora mugono umuntu nawe nyene bivanye n'icimana yamugeneye ashobora gukoreshwa kandi agakoreshwa n'ivyo guhiza muri make mbere mpamagarira n'abantu bose batarabitahura ahubwo tugurira imitima yacu kwijambo ry'Imana. Paulo niwe yavuze ngo ijambo ry'Imana rigira ikimazi kuri vyinshi kweshe gutoza indero umuntu w'Imana kugira ngo abe ubushitse mu gikorwa c'Imana mu yandi majambo igezoheza ijambo ry'Imana ikibanza tuzosanga mwinshi no kurako kantu nako nyene ego. Murakoze. Ego murakoze cyane Elodie. Kubw'ivyo nkuko twabonye igicapo turashobora kubona n'umukozi w'Imana ari hajya mbega hari ico mubivuga ko tuzi yuko abikorana cy'abamama n'abigeme? Ego murakoze cyane nibaza ko umukozi w'Imana muvuze ari muvugishwa umuvyeyi wacu ego ni iteka dusanzwe tunatewe burya nk'umuvyeyi wiyerekwa wahamagawe n'Imana akabiyerekwa kanaka ni ngombwa n'abashigikira ivyo bintu ikenge kubishigikira ni ngombwa nawe atoza indero ab'Imana yamwijigije mbere n'abandi bose ishoboye gushikira nico gituma ntangira abatangara nivyo n'umushinga ntahe ariko azobana natwe nk'uwasigiwe n'Imana gufasha ubwoko bw'Imana gufasha abahamagawe gutunganywa kurusha biciye mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tutabiteka azobana natwe adutoza indero aduhe n'umutekero ukwiriye nk'abakobwa n'abamama n'ubwa mushinga ntahe n'umukozi w'Imana yabisigiwe ego.
ego cyane murakoze abo mwadukurikirana channel yacu ndiho Gospel TV turasuye kandi kubaramutsa muherereye hose kandi tukibagiye kugira subscribe share comment muri YouTube ya Facebook hamwe na Twitter hose niho turi mushaka kudufasha mbega ko twabonye yuko harandi batumire bashoboka ko hari bamwe batashoboye kwihweza cyangwa gusoma ariko kubabona bashaka kubakundira bashaka kubatubwira ati mbega biteguye gute kuvyerekeye abatumire cyane dufise inyuma tuhejeje abavyeyi bacu bazodukorera hariho abatumire babiri umwe n'umutumire azodufasha azoturongora azoduhezagira mu buryo bwo guhimbaza no gutazira ni umukozi w'Imana Dorothée Wendo bamwe basanzwe bamuzi niwo ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi uwundi ni umumama umukozi w'Imana umutumire wacu azodufasha mu ijambo mu kudukorera mu buryo bw'ijambo uko Imana izomurongora nyene kuko yabihamagariwe ajava mu gihugu ca Kongo i Bukavu yitwa Mama Jemima Sankika nawe tuba turi kumwe niwe batumire bacu babiri nyamukuru kuri uwo munsi ego ku bantu bazi ati muvugisho afise ijambo mbe ku basore hoho ntaco kwiyongera yuko biboneka nabo nyene murakoze cyane kuri ico kibazo nibaza yuko ahanini vyateguriwe mama n'abakobwa ariko ahari mwe mu Imana hari umwidegenzo nibaza ko umusore canke umupapa azokumva yo haba ngira na protocole zamusubiza inyuma ego ariko ubundi vyateguriwe mama n'abakobwa ego murakoze mbega iyo bari edisi ya kangahe mbe bizobandanya bitegurwa gute kugira mu ushobore gutegura ama edition murakoze cyane iki ni igice cya kabiri kizoba kibaye ariko ni icambere kibaye cugururiwe bose igice cambere cyabaye abatari bake barabonye amafishe barifuza kuhaba ariko tuco yari hagati yacu gusa abo mu isengero ariko ubu noneho Imana yugura imiryango ku bwa bose ku bwa benshi igice cya kabiri hatumiwemo bose hamange n'igiteguwe sigisanzwe kibango ku mwaka ariko kiba uko nk'amarongoye ego ni igice cya kabiri kumbure umwaka ukurikira cyane imbere ko no mwaka ukurikira uko biri kose igihe cyose mwamaze gushaka umutima abarongoye kino gikorwa abarongoye ino yerekwa uko mwamaze gushaka umutima buri gihe tuzobibamenyesha abakunzi ba Ndiho Gospel TV mbere n'abandi bose ego murakoze mwatubwiye ko atari bwa mbere ari gira kabiri mbe mutubwira itandukaniro ryo rya mbere n'irya kabiri ryo bari ryahe murakoze cyane nkuko nemeje kubivuga itandukaniro rya mbere nyamukuru nko igice cya mbere cyerekeye abo mu isengero gusa ariko ubu hoho mwameste ku mutima nyene wabatanguje kino gikorwa abahamagawe bwa kino gikorwa uko dushaka kugura imiryango no kugabandi bose mu yandi majambo itandukaniro rya mbere niryo ariko kucerekeye iyerekwa cerekeye intumbero nta cyahindutse ni gutegura umumama n'umukobwa kumufasha kumuhagurutsa ni kwa kundi nyene ariko ubuho vyugururiwe bose niyo mpamvu mubona turinde ducano kuri Ndiho Gospel TV cyo kubatumira abakunzi ba Ndiho Gospel TV mu yandi majambo itandukaniro nyamukuru niryo ariko ubuntu buzokora ni bwa bundi nyene ijambo ry'Imana ntiryahindutse n'iryarindi nyene ego iciyongeye ko nuko habayemo n'abatumire bandi kujya baza gushobora gufasha muri ico gikorwa murakoze ego gira ijambo ubwiye abigeme n'abakobwa kuvyerekeye ico giteramo murakoze cyane nubashaka kubwira abakobwa n'abamama bose abakunzi ba Ndiho Gospel TV mbere n'abandi bose bazona kino kiganiro batahora bayikurikirana shaka kubamenyesha kino gikorane si inama izo bibaye ariko ni gahunda y'Imana ni ico umwami yashyize ku mutima abasavyi bayo kugira ngo bashe gufasha abakobwa n'abamama ngo bahaguruke mu nkomezi bahaguruke umutima yabajeje azoba akaryo keza cyane gose ko guhabwa uburongozi bwa ijambo ry'Imana akanya kiza gutegurwa biciye mu ijambo ry'Imana twarumvise nivyo amashira hamwe atari make yaduhaye impanuro kanaka twarumvise abantu bandi batuganirije akoshaka kubabwira ngo na kandi karyo duhawe n'Imana biciye mu bo yarobanuje amavuta yashoye kudufasha kudutegura rero umumama n'umukobwa wese aza kubona ino video ya ino kiganiro cya Ndiho Gospel TV ndashaka wumve ngo uratumiwe cyane umenye yuko hawe
ingabire y'ubuntu ngo ayishe igikorwa c'abandi. Shaka kubatumira mukobwa mu mama, hari ikintu kiri muri wewe, kaze kuri uwo munsi wigire hamwe natwe, wumvire hamwe natwe kite kintu kiri muri wewe, inga ushaka ivyaza umusaruro. Kaneza Elodie, mwatubwiye idonido ry'ihuwa kumwe giteguwe kwa ko barakurikirana muri channel yacu Ndiho Gospel TV. Bega bakora avuga bati ikibanza kizoberahe kugira ngo bizobakundire biborohere kumwe bazoshika muri ico kibanza guteramana nabo bose bazoba batumiwe muri ico kibanza. Murakoze. Murakoze cyane. Igikorane kizobitari 10 twa gatandatu isa kinazo muhinga mu 15h, kizobera asanzwe akorera isengero ni kwijabe iruhande y'isoko ya Jabe, ahari etage inyubako yahoze ari Université Ntare Rugamba. Ego kazo ari tariki zingahe? Twa gatandatu le 10 juin à partir de 15h. Ego umusi atu Gospel abashimiye cyane gose. Namwe mubwico muvuze ku Ndiho Gospel TV. Murakoze cyane, turashimiye bivuye ku mutima Ndiho Gospel TV. Turabashimiye ku nterano yanyu muri kino gikorwa. Turazi neza yuko imitima izohakirira, ubuzima buzokugurukira, ingabire za benshi zizohakurira, ubuzima buzovomerwa, amazi azatemba mu buzima bw'abantu. Turazi ko namwe muzobironkerako muzobironkera igitsibo. Ni inyungu ku bwanyu, ni inyungu ku bwacu. Rero turabashimiye kwemera gufatikanya natwe gushaka gutumira benshi, abamama n'abakobwa aho baherereye hose. Turashimiye gose Ndiho Gospel TV. Murakoze cyane.